Turongeye kubaramutsa mwebwe mudukurikirana muri hirya no hino ku isi. Turabipfurije amahoro n'umugisha no kumererwa neza mbere n'amagara meza. Muri rwa rukurikirane rw'ibiganiro by'intungamagara twama tubashikiriza uno munsi nakandi karyo turonse kuganira namwe ku bijyanye n'amagara yacu. Tugiye kuganira ku bijyanye n'ikinyobwa ciherezwa cyane bita icayi hamwe n'ikawa. Ivyo bikaba ari ibinyobwa vyiherezwa cyane hirya no hino ku isi n'abantu batandukanye. Nashatse yuko tumenya mbega bidufasha iki, ni byiza canke ni bibi, canke nyimba ari bibi twabisubiriza iki, ibintu nk'ivyo. Reka rero ndabaha ikaze na karibu kugira ngo ikiganiro mugikurikirane kandi mugishire ku muzirikanyo ko kirahambaye. Icayi n'ikawa ni ibinyobwa mu by'ukuri binyobwa cyane ku buryo nk'icyayi cyo ngira havuye amazi ngira nicyo kindi kinyobwa cyane cyoba cyababanwa n'inzoga ku rugero rwo kunyobwa n'abantu benshi, kuko abantu benshi mu mihana usanga bazindukira ku cyayi, abandi benshi ku migoroba ugasanga bateramiye muhira cyane kuturigara banywa amakafe. Ibyo biragwiriye cyane, ariko nagenda babwire yuko ibyo binyobwa naho bimenyerewe kandi byiherezwa n'abantu benshi, mu by'ukuri ugiye mu bushakashatsi ukiga ingene ibyo binyobwa bikora ku mubiri w'umuntu, ntabwo ari ibinyobwa mu by'ukuri byiza, ahubwo biri mu binyobwa bifise ingaruka mbi zikomeye ku mubiri w'umuntu. Mwohava mwibaza ati none ko bikorwa n'amareta bikadandazwa hirya no hino ku isi ku masoko mpuzamakungu, icyo ni ikibazo mu by'ukuri umuntu yo kwibaza, bamwe bakabura inyishu, ariko kirumvikana. Ntuzu utangazwe no kubona dushobora kwigisha ko ikintu ari kibi kandi ntabwo twe tuvyigeneye, ahubwo twabikuye mu bitabo by'abahinga byigishijwe n'abadokiteri b'abashakashatsi, ariko kandi ugasanga amareta arabikora. Nk'akarorero dusome kuri etikete canke kuri karto irimo itabi, handitse ko yuko kunywa itabi byica amagara y'abantu. Mw'iryo tabi rikorwa n'amareta, amakungu akaridandaza. Mbere hariho n'umunsi mukuru mpuzamakungu wo kurwanya itabi, ariko kandi uwo munsi nyene usanga amahinguriro y'amareta bakoze itabi ryinshi cyane. Ibyo rero murumva yuko ikintu kiba cyiza kubera cyemewe na leta, ahubwo kiba cyiza ko ari cyiza kandi kikaba kibi kubera ari kibi. Ubushakashatsi rero bw'abahinga nibwo bwerekana ibintu n'agaciro kabyo. Kino cyayi n'ikawa duko turavuga uno munsi birafise ibintu bifasha ku mubiri, biratuma nk'umuntu agira nk'inkomezi. Wanyoye icyayi n'ikawa ukumva umengo urafise morale, urafise courage, ukumva umengo uranonotse, ukumva umengo mu mubiri hari uburyo umaye neza. Ego ibyo birakoreka, ariko kandi abahinga batwereka yuko bifise ibintu bibi cyane ku mubiri w'umuntu. Nk'akarorero, iyi kawa irafise ibintu biba muri yo, no byita nk'ubumara cyangwa uburozi, nkoresha izo mvugo, ibyo bita kafeyine. Iyo kafeyine ni ikintu kibi cyane, gikora ibintu bibi cyane mu mubiri. Iki cyayi mumenyereye abantu bita ngo icyayi cya mukaro te, gifise ibintu navyo bimeze nk'iyo kafeyine muri cyo, ibyo bita teine, ibyo bita teofiline n'ibyo bita teobromine, hamwe n'ibindi bitandukanye biba mu cyayi iki abantu bamenyereye kwihereza. Ibyo rero bifise ingaruka mbi ku mubiri w'umuntu, kandi hambavu y'izo ngaruka mbi zo guteza indwara n'ibibazo ngiye kubabwira, bituma umuntu aba umurya wabyo, ibyo bita la dependance. Ni ukuvuga nk'ikawa uyinwa warayinyoye wumva ukeneye kwa muyinywa, bimeze nk'itabi. Murabona ingene itabi rigira umujyi umuntu ku buryo atarironse ashobora no kurara ataryamye, akavyuka no kuyerera hirya no hino. Ijya nikotine iba mu itabi nayo irazana ibyo bintu bita dependance. N'inzoga nuko alcohol yo mu nzoga irazana iyo dependance, ukaba umujya wabyo. Nico gituma umwanditsi umwe yitwa Ellen Goldharman mu gitabo yanditse cyitwa Concession Nutrition Zarima, impanuro ku mirire no ku mfungurwa, yavuze muri kino gitabo mfise hano kuri page y'amajana 426, aho yavuze ngo ce qu'il faut usage du thé, du tabac et du café doivent abandonner ces idoles. Murumva ijambo yakoresheje ngo abantu bihereza icyayi n'ikawa n'itabi bakwiye guheba ibyo bigirwamana. Yavyise ibigirwamana ni kubera iki? Ni kubera yuko ihigwamana ni ikintu gisengwa, kandi murazi yuko umuntu wese ikintu asenga aba umujya wacu. Twebwe turabaja b'Imana, turabagurano bayo kuko twayizeye. N'abasenga ibigirwamana nuko babagurano babyo.
rero ibi binyobwa navyo batubwiye hano icayi itabi n'ikawa hari umwanditsi yavuze ko ari residore ibigirwamana ni kubera yuko bigira umuja umuntu ku buryo yumva yuko akeneye kuvyihereza buri munsi atabironse bararikagwa aho hanini bikaze ku cayi mbo bikaze ku ikawa no ku itabi ku cayi si cyane urashobora kutakinwa ukabona ko ari bisanzwe ariko naco urabona ko hari uburyo cyagize abantu imbata ku rugero rutari ruto bijye bintu rero nababwiye biri mu cayi n'ikawa teyine kafeyine tobromine n'ibindi biteza ibibazo bitandukanye nk'akarorero umuntu akunda kwihereza ivyo cyane na cyane ikawa arakunda kugira ibibazo byo kudasinzira kandi benshi iyo banywa ikawa baba bashaka ngo bamara umwanya badasinziriye bakoresha ubwonko cyane nkunda kubibona ku banyeshure biga mu mashuri yisumbuye na za kaminuza n'abandi bantu bafise ibikorwa bakoresha umutwe cyane bakanywa kafe kugira bikunde bamara umwanya munini bariko barakora batasinziriye nivyo iyo kafeine irimwo iraza gutuma mu bwonko habaho guhinduka kwikora ry'ubwonko ubwonko bukamara umwanya munini buriko burakora cyane kubera bwakabuwe n'ubwo bumara bita kafeine ariko iyo wamenyereje ubwonko bwawe kubukoresha n'icyo kiyayura mutwe haragira igihe ubwonko bwawe budashobora gukora neza butaronse ivyo bintu kandi hakagira n'igihe ahubwo bwononekara gose ku buryo yaba iyo kafeine mbere n'ibindi atari kimwe gishobora gufasha ubwonko ukacugwara indwara zikomeye zikora ry'ubwonko ugasanga usigaye utagira itiro usigaye uri umuntu umengo warataye umutwe atarutonde ugira mu byo ukora wibagira cyane wamumenetse umutwe ukagira vya bintu byo kumeneka umutwe w'uruhande rumwe ibyo bita migraine canke ibibazo by'imitsi nsoza bwenge arenea ukagira yangwara bita neuropathie chronique bitewe nuko ubwonko bwawe bwamenyereye kwamaboko bukoreshwa n'ivyo bintu bibi cyane bibwonona hanyuma ivyo kandi birashobora gutuma ugwara ingwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso icyayi n'ikawa n'itabi ariko n'umunsi turiko turavuga cyane ku cyayi n'ikawa birakabura umurindi w'amaraso ukagira ingwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso hypertension arterielle ntimutangazwe nuko benshi muri mwebwe mu kurikirana ikiganiro mumaze imyaka myinshi mu icyayi mugo mutaragwara birashika umubiri ukagira resistance ukigwanira ariko uko ukomeza kuvyihereza uba uritegura kuba umukandida kuri hypertension bitevye binyarutse canke bitevye uzogwara no ubona utagwaye n'Imana izoba yagukingiye canke kumbura ari ibindi bintu wihereje byagufashije ubwo ubundi ibintu birateza ivuduka ry'umurindi w'amaraso hanyuma ikindi ivyo bintu birimwo birakora nk'ibintu bibi mu mubiri bikabura acide yo mu mushishito bita acide chlorhydrique ku buryo bishobora gutuma ugira ingorane y'ingwara y'umushishito yo gushaka umushishito cyangwa ikomere cyo mu mushishito ikindi kandi ivyo bintu bibi biri mu cyayi no mu ikawa bishobora birateza ingorane yo gutuma ivyunyunyu na cyane nk'icyunyunyu fer kitinjira neza mu maraso hakabaho kutinjira neza mu maraso ku icyo cyunyunyu absorption intestinale ugasanga nticinjiye kigatakara maze bikaca bidutwegera ingorane zitandukanye birateza ibibazo byo gusanga umubiri imitsi yacu yarakanyaraye yarumaganye ugasanga amaraso ntatembera neza tugashobora kurwara indwara zitandukanye zivuye kuri ivyo iyo byakomeye urashobora no kurwara diabete urashobora kurwara cancer urashobora kurwara indwara z'amahintese n'ibindi zitewe no kubwo bumara buri mu cyayi no mu kawa bwagwiriranye mu mubiri wawe bugatuma haba ibibazo bikomeye mu mubiri wawe rero ivyo binyobwa nashaka ndababwire yuko mu by'ukuri atari byiza ahubwo nk'uko umwanditsi yabandanije bivuga muri cya kiyigwa yaciye avuga yuko abantu bakwiye kugerageza uburyo bwose bwo kwigiza nyuma ivyo bintu we yisi bigirwamana kuko bitugira abaje ariko umaze kuvyigiza inyuma ukabireka ntibisigura ngo wocubaho kumbura utanywa icyayi canke ikawa hari ibindi vyiza ushobora kubisubiriza mpere ku ikawa iyi kawa nyene ndiko ndavuga irimo kafeine hariho abahinga bafise ubuhinga bwo guhingura ibifungurwa bayihingura bagakuramwo ubwo burozi bita kafeine hakaca hasigara iyo kawa igizwe n'ibindi bintu vyiza ataco vyonona umubiri no kuvuga bayita cafe de cafeine baba barakuyemo ubwo burozi bita kafeine uwo bwoko bw'iyo kafe iraboneka hirya no hino kandi yo nta ngaruka igira ni nziza cyane ku bijyanye n'icyayi iki cyayi gisanzwe ndiko ndavuga cyangwa mukara abantu bokireka hanyuma bakihereza ibindi bintu byiza by'icyayi biva mu bindi byaremwe
abataragira ubushakashatsi ku bijyanye n'ingaburo bazi yuko kiya cyari cyo kibaho gusa, ariko sibyo. Hari ibyayi byinshi cyane ushobora kwihereza bimaze gukorwa bidandazwa ku masoko n'ibindi abantu batadandaza mugo nawe ushobora kwikorera mu bintu bitandukanye. Hano ndafise ubwoko bw'ibyayi bubiri kandi byiza cyane. Ndafise icyayi mubona hano mfise cyitwa avocado corti. Iki ni icyayi cyiza cyane gikozwe muri noix d'avocat. Abahinga n'abashakashatsi berekanye yuko noix d'avocat ifise akamaro kanini ku magara y'umuntu, kandi icyayi hamwe n'ingaburo zikozwe muri noix zifasha cyane umubiri. Iki ni icyayi cyiza cyane, ni icyayi cyiza cyane nk'iki kandi kiradandazwa. Ndafise ikindi cyayi hano cyitwa avocado tea. Murumva yuko ari avocado nuva n'ivoka baguma bavuga, nacyo kiva mu mababi y'ivoka. Amababi y'ivoka aratunze icyunyufere cyinshi, arafise ibyunyunyu byiza nka magnesium, zinc, calcium. Nacyo ni icyayi cyiza cyane. Ibi biraboneka, uwo bikenera yo bironka kandi bifasha umubiri. Ikindi hari ibyayi byiza nk'icyayi bita tever, kirarura ariko kiravura ni cyiza. Hariho ibyayi biva nko mu macayi citronelle. Ibyo byose ni ibyayi byiza bishobora gufasha umuntu. No kuvuga ntihagire umuntu yongera kugigumuja n'iki cyayi dusanzwe tuzi gitera ingwara, nitwihereza ibi n'ibyo bindi byose ndiko ndavuga. Ariko hambavu y'ibyo byose ndiko ndavuga, hari icyayi cyiza uno munsi nashatse kubabwira gikozwe mu bintu bine. No kuvuga ni tizane, kuko ibi bindi byayi ntabwo babyita te, babyita tizane. Ni imvugo yo mu kiganga cyo mu bijyanye n'ingaburo iyo kwerekana ibindi byayi biva mu bindi bintu by'ibyatsi by'ibimera bifasha umubiri. Iki cyayi ngiye kubabwira uno munsi rero kigizwe n'ibintu bine. Ni ubwoko bw'ibyatsi bita time, mu gifaransa ni te, mu kirundi ni time. Icyo kirundi kumbure abatakimenyereye mu bifatuko. Hanyuma hariho ikindi cyatsi bita romarin cyangwa romari, benshi barabikoresha nk'ibirungo mu muceri, mu isozi n'ahandi. Hakabaho icyo bita gingembre, ni ukuvuga ni tangawizi, hamwe n'icyo bita kanere. Iyo kanere nayo benshi ntibayimenyereye mu kirundi bayita mudarasini. Iryo zina ririyo muri Bibiliya no mu bindi bitabo. Ibyo bintu bine ndababwiye, time, romare, tangawizi hamwe na kanere, mudarasini, ni ubwoko bw'ibintu byiza cyane bikora icyayi tizane y'igitangaza ku mubiri w'umuntu. Iyo time n'iyo romare ndababwiye bimeze nk'ibyatsi, mugabo ibyatsi bifise akamoto keza cyane, bimeze nk'ibirungo barungisha ibintu kugira bimote, babyita les herbes aromatiques. Barabirungisha ibintu byinshi cyane kugira ngo ibintu bimote neza. Bikora icyayi cyiza kiryoshe kandi gifise akamaro kandi kitagira ingaruka ku mubiri w'umuntu. Wabivanze ugafata time, ugafata romare byumye, ukabisha ukagira ifu yabyo imeze nk'amajyani, hanyuma ukajushyiramo ifu ya gingembre, tangawizi, ukajushyiramo nako gafu ka kanere. Bice bikora agacyayi keza kamota, ku buryo n'umuntu agatetse hirya yawe wumva uriko uramiramita ko kamota cyane. Kandi uko kuntu kamota ni nako gakora ibitangaza ku mubiri. Iyo wihereza ako gacyayi mu mubiri wawe wumva umeze neza cyane, ukunda kwama wumva uremurutse, ufise inkomezi z'umubiri, ufise umwete, rukuhaje, bimwe byo kwamurushe ugonokewe. Nk'abantu b'iki gihe dusigaye dukora akazi kenshi, twama turushe mu mutwe, turyama dutevye, dufungura ibintu bitameze neza. Aka gacyayi karakuruhura umubiri ukumva kumeze neza, mu mutwe ukumva yuko umutwe wawe ukora neza, wakira ibintu ukabibika, ntukunde kwibagira no gutakaza ibyo kumeneka umutwe no kwamurushe bigahera. Imitsi itembereza amaraso irazibuka, amaraso agatembera neza ku buryo wumva yuko umubiri wose unonotse. Mu nda bya bintu byo kwama uremerewe mu nda, wuzuye inda, ibyo fungura umengo ntibivayo, mu nda ukumva ko ari sawa, hari akayaga, digestion ikagenda neza. Hanyuma umutima ugakora neza, isukari yawe ikabikora urugero rwiza mu mubiri wawe, n'ibindi bintu bitandukanye bijyanye n'ikora ry'umubiri, ukama wumva ufise akayabagu, unezerewe. Icyayi rero kigizwe n'ibyo bintu ndababwiye, mu by'ukuri no kibipfuriza, mu kirondere, mu kihereze, kibabera icyayi mu muryango wanyu, abakuze, abana, abagwaye, abakomeye bose baracihereza. Hanyuma ibyo bintu abatabimenyereye twarabemereye yuko ibintu byose biza turavuga hano mutaronka, mutazi, dushaka kubibaronsa mwiyabonesheje ku rubuga rwacu rwa YouTube cyangwa mukaturondera kuri izi nimero zacu za telefone cyangwa za WhatsApp, tukabarangira nyine mwovyitegurira yaho mwobigura cyangwa naho mwobironka kugira ngo mubironke hanyuma bifashe amagara yanyu. Rero icyayi n'ikawa tubyirinde kuko biteza ingaruka mbi ku magara yacu,
twihereze ibindi vyayi nababwiye biva mu bindi vyaremwe bifasha umubiri wacu, na cyane cyane ico ndababwiye cya time, romare, gingembre hamwe na kanera. Reka mwese mwumvise kino kiganiro mumererwe neza kandi ndabipfurije kuryoherwa n'iki cayi twize uno munsi. Murakoze.